kuri no 18 Nyakanga umwaka wa 2025 umugambwe wadasigana iprona warahimbaje imyaka 64 umaze utsinze amatora yashikanye igihugu cy'u Burundi ku ntayo kwikukira. Aya matora akaba yabaye kwa 18 Nyakanga umwaka wa 1961 aho umugambwe watahukanye intebe 58 kuri 64 mu nama nshingamateka. Olivier Nkurunziza arongoye uwo mugambwe akaba yaragarutse ku gituma uwo munsi ari ntibagiranwa. Umunsi mukuru mwiza. Umunsi mukuru nigiye umugambwe w'abadasigana abarundi bavyuka inyomvyi itariki 18 itariki y'iz'ukwicenda atakindi bagiye gutora ukwikurako umukoroni. Maze umugambwe w'abadasigana uratsinda amatora y'abashingamateka mu kuronka intebe 58 kuri 64 z'abizitekana. Ni ntibagiranwa kuko umuganwa Rudoviko rwa Gasore nabo bari kumwe barahagurutse ico gihe. Bahaguruka atakindi kibahagurukanye atari kugira ngo baronderere amahoro, ubumwe, ubutungane n'iterambere abarundi. Amatora ntiyari yoroshe murabizi. Mu makomine umugambwe w'abadasigana waratsinzwe, utsindwa kubera barenganije umugambwe, kubera bawivye amatora. Umugambwe rero w'abadasigana sugambwe uja mu matora ibibazo nk'ivyo byo kugira ingorane z'amatora bakawiba amajwi mu matora sugambere biba. Igihambaye icigwa twokuramo nuko batashize intege, kuko amatora y'abashingamateka baciye bavuga bati tuzobandanya amatora y'abashingamateka. Barahaguruka baratabaza amakungu, hanyuma baratsinda amatora, hanyuma Uburundi turaronka ikwikukira ku itariki ya 1 Mukakaro. Ni itsinda atawundi mugambwe woyitirira n'ivyokunda. Uwo mugambwe iki gikorwa wakoze carahaye iteka abarundi. Ikindi ca kabiri dukura mw'aya matora nuko ari amatora yadushikanye ku ntara yo kwikukira ya demokrasi, kuko aya matora yari imigambwe myinshi. Uwovuga ko mu Burundi ho umugambo yoba agomba kwihenda. N'intara yo kwikukira twayironse hari imigambwe irenga 21. Igihambaye rero uno munsi turamutse twibuka iyi tsinzi no gusubira kwibutsa abarundi, no gusubira kwibutsa indongozi z'igihugu ko mu Burundi atakindi kizodutunga atari kubungabunga amahoro n'umutekano, atari kubungabunga demokrasi, atari kubungabunga imigambwe ibishoboye igakora ntihasubire kuba ibyo twabonye mu matora aheze. Ibyabaye mu matora aheze ni ibintu bibi cyane. Igihe byosubira ibiheruka kuba mu ndongozi z'imitumba ni ibintu bibi cyane, kuko twarabonye bidoga abiba abantu. Rero leta icyo tuba twisaba ihakanurire igwanire intwaro ibereye, igwanire ubutungane, cyane cyane ibyo twokwita mu Kirundi ndangagaciro, les valeurs ziranga Uburundi, les valeurs pérennes de la nation burundaise. Izo nazo sizindi n'ubuntu, n'ubupfasoni, n'ugukorera mu kuri, n'ugushigikira ubutungane, nuko abantu bubana mu butandukane bwabo, nukwama dukunda itunga ry'igihugu ntiturisesagure, ukugira ibiturire bikaba umuziro, bikaba akamana wa mama nikabe. Mw'iki gihugu Burundi twibutse iby'umuganwa Rudoviko yifuza, avuga ati nifuza igihugu
gitekanye giteye imbere kandi gihimbaye kirimo amahoro ati ibibazo byanyu byose tugiye kubyicarira nk'abarundi uri iby'amatongo uri iby'amashuri uri iby'abasuma n'abambuzi tubirwanya mu yandi majambo by'intwari ibereye ivyo ngivyo by'umugabo w'ubuvuzi bw'agasoramo kandi uno munsi birakenewe amatora aba nabi canke neza tuzokwama tuvyibutsa kuko nivyo n'imitima y'ubuzima bw'igihugu ibyabaye twarashikirije uko umugambi w'abadasigana uhagaze twarashikirije ibyo tutemeye twaragiye kwitwara muri sentare ijejwe ibwirizwa shingiro turashira intara ishize turavuga turagaye urubanza ariko ntitugaye ntitushimye ibyo mwadushikirije ariko ko tutagira aho twitwara tugiye kubandanya tuvuga ibitagenze neza mu mahoro mu rupfasoni tubishikiriza indongozi tubishikiriza umukuru w'igihugu ngo bamenye ko demokarasi yagize ibibazo muri kino gihugu ko dukwiye kuyihagararira ko bibabaje ko bariko barasoma ijwi ryawe basoma ubundi bugambwe bikababaza ko bibabaje ko mu matora uwarajejwe kuyahagararira ari wayoronka abantu nk'abo twarabagana abantu nk'abo twaravuze yuko badakunda igihugu nicyo gituma uwo munsi twagomba dusubira kubabwira ntibadasigana ivyo twarabivuze twarabuje ntituzosubira kubivuga uwo munsi ni ukubisezerera turabe imbere turabe mbega tugiye irero tugira tuje no gusubira kugendera abadasigana mu makomine mu mazone twigisha akarangamutima k'umugabo twigisha ubumwe twigisha amahoro twigisha iterambere twigisha kuja mu makoperative twigisha gusubira guhagararira demokarasi nisubire kononekara ko twabibonye tubishikiriza indongozi aho ziri kuko n'ubuzima bw'igihugu twitaba amanama y'igihugu bamusane baduhamagaye twitabe twumvirize aho bitameze neza tubibabwire aho bigororotse tubashigikire icyo tubasaba rero ni ukudashyikiza ni ukugira imvugo y'urupfaso turifuza ko indongozi z'igihugu zitora ibibazo by'ubutunzi biduhanze ikibazo cy'igitoro turifuza ko leta y'u Burundi ikora uko ishoboye igitoro gisubire kiboneke mu Burundi igwane bishoboke kuko ubuzima abantu bararuje abantu biragoye cyane cyane kw'icyo cy'igitoro ikibazo cy'amazi meza mu gisagara cya Bujumbura ikibazo cy'amazi n'amatara cyatugora n'ibyo amatara baratubwiye ko ariko barabikora ngo turihangane kandi turindire na Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu asanzwe ari n'umudasigana yahamagariye abadasigana kwitabira imigambi y'iterambere igihugu cyasize imbere twabero abadasigana tubabwire yuko twobahimiriza kugira ngo ntihagire umudasigana n'umwe yo kwikumira ahubwo twijukire ry'amakoperative avugwa mu bana tuje muri kugira ngo tugende mu migambi y'iterambere ega bita kigomba heje baje mwiga arya maproje y'amafinansema ikabafasha kubaranza mu maproje yabo nta murundi n'umwe agiye kwisaba yuko bifata mu mugongo itaraba ryiza napfa kuba yanditse umugambi wa neza kugira ngo bishobore kumufasha gutera intambwe mu iterambere tuyobokere Sebarundi tuyobokere cyane cyane n'ingendo n'ingiro ziba zavumerewe kugira ngo zizamure abarundi bose atanumwe asigaye inyuma aho twagomba tubiri badasigana yuko mwokwija mu migambi yose igamije iterambere
igamije kuraba yuko twebwe Uburundi bwacu twoba turi igihugu cigaba kikigaburira mu mwaka w'2040 kandi uteye imbere mu mwaka w'2060. Kuyaza bikurikira mashirije ibibazo by'igitoro, ibibazo by'umuyagankuba, ibibazo by'amazi ataboneka goranye hirya no hino mu makaritiye. Ibyo byose biraboneka, ariko burya ikibazo kimaze kuboneka nuko kiba kirandurirwa inyishu. Nagiye mu mwiherero badutumiyemo umugambi uri ku butegetsi hamwe n'abari mu nzego nkuru z'igihugu, turahita turavugana bitari bike kugira ngo turabe ibyo bibazo byoja bitora inyishu uko ku munsi uko tuzi. Namenyekanye yuko bizotora inyishu kuko nawe bitababaza guverinance yagarutsweko irasubirwamo, natwe bw'agasigana muyumve yuko twabwe twishimye kandi biteza kwishima imbere, twumve ko uwo wese mu gisata cya leta cyangwa mu gisata cy'ikoranabuhanga azorenga amategeko akabunga mugenzi we. Barya bakomereza ba misi yose bakora dandaza, barya fagitire bakazandika ku mpapuro bahitanye haje hirya mu miyenze tunamvira yabo. Burya n'ubusuma bugamije kwiba igihugu kugira ngo za mashine elektronike zitezwa kwerekana ikori wari karadana ataja ku by'iwe bindi byandazwa ateza gutanga ari kwete atari ibindi. Ibibazo bijanye n'umuyagankuba nukuri sinababesha sinzi gukora demagogi. Ejo ku kibazo cy'umuyagankuba musombe madaro twebo abarongo umuyagankuba munsi wa 25% dushaka yuko disi 2005 myaka itarenga 70% z'abarundi bazaba bafise amatara mu nzu zabo bayashyize kwa gatangwa Israel kandi bishoboka. Uno munsi dusedeja plus de 205 megawatts installés. Ubu les coupures intempestives byaboneka hirya no hino. Abarongo ibisata cy'ibyo barababwiye sukuru umuyagankuba ni problème technique zijanye no kugira ngo bagere bahise gufatanya amasantrale mashasha bayagakoroda ku marezo ya kera bagifatanya izindi mashini zo zatanga umuyagankuba. Birumvikana rero ko bifata kandi kuri cyo ku murongo neza. Ikindi naco ko twabwira tuti twoja turumva ingene twinjiye muri nouvelle législation territoriale, tuje turamenya ngenda structuration administrative y'uno munsi neze, tumenye yuko ubu abenshi ariko bakora ngaha n'ibyose kujumbura ndabwira murabizi badasigara n'iby'igihugu. Ejo hirya bakavuga ati dunga mu maprovinsi gukorerayo nimuze mutangare muzoduka kuko ubuzima bw'igihugu ubuzima ibikorwa byinshi bizo mu maprovinsi no mu makomine, hanyuma au niveau des ministères izoba ari conception, coordination, amana contrôle, mais l'exécution izokibera hariya mu makomine hariya mu ntara rero ipangirayo n'uburyo mbere bw'amafaranga bene abantu bibasangeyo ariyo biri.